kuko abantu bamwe iyo ibintu byagenze nawe aravuga ngo mana ko wampevye. Oya, Imana ntiriho kuko ibintu bigenda neza gusa, Imana ntiriho kuko uguwe neza gusa, ibintu bimeze neza mu kazi, mu ishure, mu buzima, mu magara yawe, mu kibano, mu migendane yawe n'abantu, ubutunzi. Oya, Imana iragukunda biriho canke bitariho. Imana ni Imana uriho canke utariho. Bakunzi, twamaze dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 3 umurongo wa 16. Yohana igice ca 3 umurongo wa 16 ni umurongo benshi bazi ku mutwe. Naje mu nkundire ndabasomera ndabibutsa ubutunzi buri muri ico gisomwa. Hanse ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngumwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Haleluya. Mukundu wa nkundira ndakubare nti Imana yaragukunze, Imana iragukunda kandi urukundo rwayo ntiruhera. Ariko naho twakunzwe twese, naho Imana yakunze ari mu isi bose, hari ico dusabwa. Hari ico dusabwa ni ukwizera, ni ukwemera uwo mwana w'Imana, ni ukwemera ico yakoze, ni ukwemera ico Imana yaduhaye. Kubivuga gusa ntuhinduke ntaco bimaze. Dukwiye kwizera urukundo rw'Imana. Paulo numwe mu bantu batahuye ivy'urukundo rw'Imana. Turabona mu cete yandikiye abaroma igice 8 umurongo wa 35 gushika kuri 39. Abaroma 8:35 gushika 39 handitse ngo ninda azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Mbega n'amarushwa canke ivyago canke n'ivyago canke no guhamwa canke n'inzara canke no kwambara ubusa canke no kuba mwirinde canke n'inkota. Nkuko handitswe ngo twirwa twicwa bakuduhora twageranijwe n'intama z'imbago. Ariko muri ivyo vyose turushishwa kunesha n'adukunze. Kuko menye neza ntabikekeranye yuko naho goba urupfu canke ubugingo canke abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoba canke abafise ubushobozi canke uburebure bw'igihagararo canke uburebure bw'amajepfo canke ikindi caremwe cose atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Uyu Paulo arasubira akavuga mu Galatiya igice ca 2 umurongo wa 20. Abagalatiya igice ca 2 umurongo wa 20 handitse ngo nabambanwe na Kristo ariko ndiho, yamara si jewe nkiriho, ni Kristo ariho muri jewe. Ivyo nkora vyose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura. Mukundwa, urukundo rw'Imana nuruzi, ni kiyaga, nuruzi, ariko urashobora kwicwa n'inyota imbere y'uruzi udafise ikivomesho. Ikivomesho ukeneye ni ukwizera, ni ukwemera ijambo ry'Imana, ni ukwemera ko igukunda, ni ukwemera ko niwihana ukira urupfu rwa kabiri, ni ukwemera yuko ushobora gukira indwara, ni ukwemera yuko inzara idashobora kubuza kubaho, ni ukwemera ko atagishobora gutuma Imana iguheba. Kuko abantu bamwe iyo ibintu byagenze nawe aravuga ngo mana ko wampevye. Oya, Imana ntiriho kuko ibintu bigenda neza gusa, Imana ntiriho kuko uguwe neza gusa, ibintu bimeze neza mu kazi, mu ishure, mu buzima, mu magara yawe, mu kibano, mu migendane yawe n'abantu, ubutunzi. Oya, Imana iragukunda biriho canke bitariho. Imana ni Imana uriho canke utariho. Rero wemera urukundo rwayo, ntusubire kwemera ibinyoma by'abadayimoni, ntusubire kwemera ibiriko biraba. Ivyo birahinduka ariko kuri kwayo ntiguhinduka. Uwizera ntazopfa rubi. Ku murongo wa 14 muri Yohana 3 twasomye kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa ngumwizera wese. Haleluya. Umwizera wese ahabwa ubugingo budashira. Ku murongo wa 17 kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza ariko ngo bari mu isi bakizwe nawe. Umwizeye ntazotsindwa n'urubanza ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege.
mukundwa, ndakwifurije kwizera ijambo ry'Imana, ukemera ico yakoze, ukamwizigira 100% nk'uko umwana yizigira umuvyeyi ko azi ko amukunda. Umwizigire, ureke guta umutwe hirya no hino. Ni vyiza gukora, ni vyiza kwiyumvira, ariko bikore utekanye mu rukundo yagukunze, kuko atagishobora kunesha urukundo Kristo yakunze wowe nanje. Umuntu umwe yaravuze ngo imisumari si yamugumije ku musaraba, ariko ni urukundo rwamugumije, kuko yari gushobora kuva kuri urya musaraba, kuko yarafise ubushobozi bwose. Ariko urukundo yagukunze wowe nanje, kugira ngo atange igikenewe wowe nanje dukire rwa rupfu rwa kabiri, dukire ivyo umwasa duteza vyose. Ureme rero, nico catumye avuga ngo mwisi muzobona amakuba, muri Yohana 16 umurongo wa 33. Niwo murongo wa nyuma w'ico gice ca 16. Ivyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mwisi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure, jewe naranesheje isi. Yarayinesheje. Mukundwa, umenye ko ukunzwe, winjiye muri urwo rukundo, wihana ivyaha vyawe, umwemere nk'umukiza wari mw'isi, nawe arakugirira neza. Urakoze kudutega yompi, urakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza, uragahezagirwa n'umukiza n'umuremyi wawe. Urakoze cyane.